Reka dusome aya majambo dusanga mu gitabo cy'itanguriro, mu gitabo gitangura itanguriro 49 umurongo wa 3 no wa 4. Haravuga ngo Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje. Muri Bibiliya nshasha havuga ngo n'imbuto ya mbere yo mu gihe c'inkomezi zanje. Warakarenzo mu cyubahiro, warakarenzo mu bubasha, nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaya akarenzo, kuko wuriye uburiri bwa so ukabuhumanya, mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Imana imutabare Reyubeni. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Tuduze amaboko turamukanye. Uhora haguha umugisha, uhora hakugirire neza. Hoye ndasabye turamukanye, turabane turamukanye. Haleluya. Uhora haguhezagire, uhora hagutwenze, uhora hakurabe ryiza, uhoraho naguha amahoro, uhoraho naguha amavuta, uhoraho naguha inkomezi, uhoraho nakuzuza ubwiza bwiwe, nakuzuza igikundiro ciwe. Haleluya, haleluya. Rero reka dusangira aya majambo dusanga ayaduhejeje gusoma. Dusangira ijambo rivuga ngo, nakuyemo ijambo rivuga ngo bera amaso uburenganzira bwawe. Bera amaso uburenganzira bwawe. Umuntu wese yaba bakuze baba bato, umuntu wese arafise uburenganzira bwiwe. Hariho uburenganzira rero bukomeye dufise mu buzima. Ego hariho uburenganzira bw'utuntu duto duto, ariko hariho n'uburenganzira bw'ibintu bikomeye dufise ata muntu yobitunyaga tudasamaye. Rero na uyu munsi ndifuza yuko nza kurangiza kuvuga aya majambo wigiriye imigabo yo kubera amaso uburenganzira bwawe, na cyane cyane ubu burenganzira buhambaye, ubu burenganzira bukomeye ntubwanjanjweko. Rero umuntu wese yaba ari muto yaba ukuze, navuze ngo urafise uburenganzira. Uburenganzira si ubw'abahambaye n'aboroshe gusa. Ego hari uburenganzira bafise, nawe urafise uburenganzira ufise. Hari ivyo ufise ku burenganzira urabufise uko uri kose, ukungana kose. Uburenganzira ariko nagira ndakubwira ikintu kigira kabiri, ko ushobora kubwakwa. Uburenganzira urashobora kubwakwa. Icyambere, ushobora kubwakwa n'umuntu. Hariho abantu baka uburenganzira abantu, ivyo tuvyita akarenganyo. Baka uburenganzira abantu, rumva bakabarenganya. Bwari uburenganzira bwawe, umuntu akaza akabukwaka kubera nyene yitwaje ububasha afise, akabukwaka ko gaca kitwa akarenganyo. Uburenganzira urashobora kubwakwa nawe ubwawe, biciye mu gusamara kwawe, biciye mu gufata minenegwa ibintu, canke biciye mu kwanjanjwa. Ugasanga uburenganzira urabutakaje kubera wisamaza mu rugendo usamaye, ubayeho usamaye, ubifata ibintu minenegwa ukamengo ni bwa burenganzira, ukabufata minenegwe ukamengo ni ibintu bisanzwe, canke ukavyanjanjwako. Urashobora kubwakwa ari we ubwiyatse kubera gusamara kwawe. Imana ifashe nawe igufashe, ntiwiyanjanjweko ngo utakaze uburenganzira bwawe. Aha rero turatanga karorero kuri Esawu na Yakobo. Esawu yari afise uburenganzira budasanzwe. Usomye muri kino gice cya 25 barabivuga, uhereye ku murongo wa 29 barabivuga. Reka tuhasome. Haravuga ngo umunsi urizina Yakobo ateka ivyo kurya. Esawu arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Esawu abarira Yakobo ati, mase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, ku bitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati, shitubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cyawe.
Esawu aramwishura ati raba ngira mpfe, none ibyo kuba samuragwa bizomarira iki? Uramwumva Esawu? Yakobo aramwishura ati banza undahire. Aramurahira, agurana Yakobo ibyo kuba samuragwa. Yakobo araheza aha Esawu umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa, yivira hasi arigira. Ararya aranywa yivira hasi, nta no kuvuga ati nahaze rero ntabwo ndaguha, oya, yaciye yivira hasi arigira. Nuko Esawu yakengereye ibyo kuba samuragwa kwiwe. N'akarorero k'umuntu yakengereye uburenganzira bwiwe. Esawu nk'umwana w'imfura, nk'uwatanguye kuvuka, nubwo wamengo na mahasa, hariho uburenganzira yari afise. Yakobo rero yari abizi yuko mwene wabo afise uburenganzira bwo kuba samuragwa, kubera gusa yavutse ubwa mbere. Imfura mwubahwe, imfura zirahari, imfura zirahari. Hari imfura iri hano, mwubahwe, mwubahwe. Murafise uburenganzira bwo kuba basamuragwa, n'uburenganzira bwanyu, nimwabihisemwo. Ni Imana canke nyene, ni Imana yagombye ko muba imfura, mwubahwe rero. Ariko nube nka Esawu yakengereye ibyo kuba imfura, abifata kuba uri imfura nubifate minenegwe. Hariho uburenganzira ufise kubera uri imfura, hariho umugisha wawe kubera uri imfura. Haleluya! Nivyo kuba samuragwa. Rero yarabifitiye uburenganzira Esawu, ariko ava mu ishamba shonje kuko yari umuhigi. Izuba ryamukubise, ingorane, urumva yahuye n'ibibazo by'izuba, arashonje. Yakobo nawe yibera mu mahema iruhande ya nyina, yari yitekeye ibyo kurya. Hanyuma Esawu ashitse abona biriko bitogota, yo agira inzara, agira nuko abibona bitogota bitukura. Bibiliya yavuze ngo byari bitukura, sinzi ko zari tomati, sinzi ko byari sinzi, ariko ngo byari bitukura. Bimutera uburoho bivanze n'inzara. Hanyuma aravuga ati sha Yakobo muvukanyi wanje, ndakwinginze umpeko kuri ivyo bitukura utetse. Hanyuma Yakobo n'amayeri n'ubwenge bwiwe aravuga ati kugira ndaguhe, banza unyegurire kuba samuragwa. Aravuga ati ibyo kuba samuragwa ivyo n'ikindi, nisonzeye ngira nipfire n'inzara, ivyo n'ibintu. Yo aramubwira ati ndahira niho ndaguha. Aramurahira, aca aramuha ku ivyo bitukura, ararya. Bibiliya yatubwiye ngo acava hasi arigira. Yakobo umunyabwenge aramenya ngo nabicakiye, ivyo kuba samuragwa nabicakiye. Haleluya! Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Aba yabicakiye kera, nico gituma yatinze akavyegukira. Hajya nubwo dukunda gukondana nyina wiwe ngo yaramwoheje ngo atekeza nyama zicumbe, hanyuma se Isa kamuhezagire, oya, burya bijya byapfuye kuba yari yegukiye ubusamuragwa ngaha. Aha niho yari yamaze kwegukira ubusamuragwa, umugisha yari yamaze kuwucakira wo kuba samuragwa. Murumva ko yabihawe, nuko Esawu yabifashe minenegwe. Ivyo kuba samuragwa yabifashe minenegwe. Inzara y'umunsi umwe, naho nyene umunsi ntiwari bwanahere, imutera gufata minenegwe uburenganzira bwiwe. Ndagusavye wowe uri kuranyumviriza, ikibazo cy'akanya gato, ikibazo kiza hanyuma kikagenda, ndasavye nigituma utakaza uburenganzira bwawe. Nusamare ngo utakaze ivyo ufitiye uburenganzira, ngo usanga abandi babinyaze, uzoze gufyura amaso mu nyuma. Yo urumva utari bubigarure vyamaze kugenda. Nusamare, ikibazo c'umwanya muto. Esawu cyari ikibazo c'inzara, nawe gishobora kuba ikindi kibazo. Gitaye ibibazo biratandukanye, ugasanga uravuze ati none ubundi ko nari nifitiye ikibazo, n'ubundi ko nari nishakira akazi, reka nsambane base mugabo
ndonka akazi, uzusanga uratakaje umugisha wawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Urashobora kandi gutakaza uburenganzira ari wewe ubihevye ubwawe kugira ngo abandi bamererwe neza. Aha umuntu yavyemerewe kandi yabikoze neza n'umwami Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo yarahevye uburenganzira bwiwe nkuko tubisoma mu Bifilipi 2 uhereye kuri ujya murongo wa 5 gushika ku 11. Yesu Kristo yarahevye uburenganzira bwiwe, araheba icubahiro ciwe, araheba ubwiza bwo mwijuru, araza mwisi yambara umubiri w'abantu, arakengegwa nk'abantu, araza yahevye icubahiro, urumva yaca kengegwa. Murabizi kandi ukuntu yakengerewe, arabiheba umuntu mbere yo kugira ngo twebwe dushobore kumererwa neza. Ni waheba uburenganzira bwawe kugira ngo mugenza wamererwe neza, sawa. Kugira ngo madamu wawe amererwe neza, sawa. Cyangwa umugabo wawe amererwe neza, sawa. Cyangwa abana bawe kugira ngo bamererwe neza, sawa. Ivyo navyo tuzobibonera, Imana izobiguhembera. Ntuzokwicuza ahubwo uzobona impera yuko kuntu wahevye uburenganzira bwawe kugira ngo mugenza wamererwe neza. Yesu aragahezagirwa, nawe yarabihembewe. Haleluya, yarabihembewe. Usomye kuva ku murongo w'9 havuga ngo nico cyatumye, kubera yahevye ubwo burenganzira bwiwe, yemera gupfa mu gishingo cyacu. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, imuha rya zina rirengeye amazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mwijuru n'ayivyo mwisi n'ayivy'ikuzimu, kandi ngo indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari umwami, hanyuma bibandanye bihesha Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Kubera yahevye uburenganzira bwiwe kugira ngo tugirirwe neza, abenshi, apana kubw'umuntu umwe, abenshi bamererwe neza. Nta muntu ahevye uburenganzira bwiwe kubwa benshi atamase kuri ubwo burenganzira bwiwe, kandi abona hari ico yari gukora, agaheba uburenganzira abantu bakamererwa neza, yoreka kugirirwa neza, yoreka guhezagirwa. Yesu ngo nico cyatumye Imana ikimushira hejuru, iramushira hejuru. N'uyu munsi ashizwe hejuru kandi azobandanya ashizwe hejuru. Icubahiro ciwe si cy'uyu munsi gusa, ariko n'icibihe bidashira. Icubahiro ciwe nigihuye n'icy'abami. Ingoma zirakuranwa, ariko ingoma y'umwami Yesu nizokwigera ihangura, kubera yahevye uburenganzira bwiwe ku bwacu, kugira ngo dukire, kugira ngo tumererwe neza. Haleluya, haleluya. Yesu yarakoze. Uhevye rero uburenganzira bwawe kubw'abandi, kandi benshi, nta kabuza Imana iragushumbusha, uragira umugisha, kandi umugisha ukomeye. Uwo mugisha wa Yesu murumva ko ukomeye. Mu yandi majambo ntacyo yatakaje, kuko yari yahevye icubahiro cyo mwijuru. Kubera yagihevye ku bwacu, Imana ikirakimusubiza, imushira hejuru, aguma muri cya cubahiro. Amavi yose akamupfukamira, indimi zose zikavuga ko ari umwami. Urashumbushwa ibihambaye nyene biruta n'ivyo ukumbure wahevye, kugira ngo abandi bamererwe neza. Ikindi, uburenganzira bwawe urashobora kubwakwa n'Imana kubwo inyifato mbi, kubwo ivyaha. Abantu barashobora gutakaza uburenganzira kubw'ivyaha. Umukozi w'Imana yaherutse hano niwe yatubwiye ngo burya umuhamagaro ntiwimuka. Muravyibuka bari hano, umuhamagaro ntiwimuka, icimuka n'amavuta. Amavuta urashobora kugira amavuta, burya n'uburenganzira bwawe, n'uburenganzira bwawe, ariko urashobora kuyatakaza kubw'ivyaha. Akarorero n'aya majambo twasomye, Reyubeni yari imfura ya Yakobo, niko ijambo ryatubwiye.
imfura kandi zari zifise ubu burenganzira bwo kuba samuragwa, kandi burya imfura zahabwa imigabane ibiri y'umurage abandi baronse. Hanyuma aya majambo twasomye, se Yakobo yariko arabatura kumugisha, ariko kandi yongera bavugishwa ko, yongera avuga ibizobabako muri kazoza. Reyubeni niwe yahereyeko nk'imfura, aramubwira ati wari imfura yanje, nivyo warakarenzo mu cyubahiro, warakarenzo mu bubasha. Akarenzo no kuvuga ngo wari superieur, wari urengeye abandi, kuko wategerezwa kubaganza nka batoya bawe, mbere ukaronka n'imigabane ibiri y'ivyo baronse. Warakarenzo, wari ubarengeye, wari hejuru yabo mu cyubahiro no mu bubasha. Ariko aravuga ngo wabaye instable, wabaye nk'amazi azungazunga, wabaye instable, uja gukora ibidakogwa, uragenda wurira uburiri bwanje, usambanya incoreke yanje. Rero ntukibaye akarenzo. Reyubeni abatakaje kwa kuba karenzo, kwa kuba hejuru ya bene wabo, kwa kubatwara, kwa kuba samuragwa, abarabitakaje kubera ubusambanye. Yamuciye mu ryahumye, aragenda afata incoreke yiwe. Ibi rero bituma atakaza uburenganzira bwiwe. By'ukuri yari abifitiye uburenganzira kuko yari imfura, kandi nase arabivuga warakarenzo. Ariko kubera wahungabanya ukagenda ugakata amazero ukaza kurondera incoreke yanje, nukibaye akarenzo. Wa mugisha wawe nukiuhawe, bwa burenganzira bwawe nibukiri ubwawe. Imana idufashe cyane. Urashobora gutakaza uburenganzira kubw'ivyaha. Dusenga Imana yo mwijuru kandi tube maso. Niwabandanya mu vyaha uzosanga watakaje uburenganzira bwawe. Birabishe cyane. Reyubeni gutakaza ivyari umugisha wiwe bica bihabwa uwundi, turabigerako, bica bihabwa uwundi, birimuka kubera ivyaha. Imana idufashe cyane. Umuntu wese yiyubare, kuko ivyo dukora uyu munsi bizotugarukako muri kazoza. Nuhave wumva se ngo yamubwiye ivyo, siho yarakibikora. Reyubeni yasambanije incoreke yase akiri umusore, nivyo yakoze akiri umusore. Ushobora kumbwira ngo ivyo vyari vyo muri Ancien Testament, vyari vyo mu isezerano rya kera, ariko ubu nta ngorane. Oya, nagira ndakubwire ngo ibi yabikoze akiri umusore, kandi ivyo dukora vy'ivyaha biradukurikira, tutavyihanye biradukurikira, kandi cyane cyane ngo twihanire kureka biradukurikira. No mu isezerano rishasha ivyo ushobora kuba uri kurakora, wa nkumi wa musore, uno munsi birashobora kugukurikirana uri umusaza, bikagira ingaruka mbi. Ivyo twakoze mu buto bwacu uyu munsi birashobora kugaruka bikadukurikirana. Mbere si ivyo gusa, hari igihe bijabuka bikajabukira no ku bana bacu, mbere no kubuzukuru n'abuzukuruza bacu, ugasanga birabandukiye. Niba bitubwira ivya Reyubeni yuko abana biwe harimwe abagiye gusambana, kumbure nawe bakamunyaga umugore canke bagasambanya abandi bantu. Ariko nagira ndakubwire ngo birandukira. Tube maso rero, tube maso. Niwiyumvire ngo vyari vyo mu isezerano rya kera, n'uyu munsi utihaniye kureka ngo usabe imbabazi Imana, utakambe, hanyuma wihanire kureka, nagira ndakubwire ngo bizokugarukako, bizogira ingaruka muri kazoza. Erega si Reyubeni gusa, na bene wabo Simiyoni na Lewi. Usomye muri ayo majambo akurikira uhereye ku murongo wa 5, baravuga Simiyoni na Lewi nabo nyene ukuntu ivyaha bakoze ari abasore, vyaje bikagira ingaruka
muri uyu mugisha wo mwiherezo ariko arabahezagira yarababwiye ngo usomye ku murongo wa 5 Simiyoni na Lewi baravukana, handiko soma muri Bibiliya nshasha, baravukana ibigwanisho byabo ni ivyicanye bakoresha ku manyama. Mushaha wanje nukaje mu nama zabo, mutima wanje nugafatanye n'ikoraniro ryabo. Mu yandi majambo se ariko aritandukanya nabo kubera ivyo bakoze. Akarongo gakurikira kavuga ngo kuko ishavu, muri Bibiliya ya kera havuga uburake, aravuga ngo kuko ishavu ryabo ryabateye kwica abantu bagatema n'ibitsi vy'inka kugira ngo bimare ishavu ryabo. Ku murongo w'indwi rirakavumwa kuko ari ryinshi, n'uburakari bwabo ari ubw'agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu ba Yakobo, mu yandi majambo azobirukana, azoba n'igihano. Iki n'igihano kubw'ivyo bakoze. Igihano nuko azobatandukanya n'aba Yakobo. Aha nzobakwiragiza, usomye muri Bibiliya y'igifaransa havuga kubatandukanya mu ba Yakobo, kandi ngo azobashwiragiriza kure abasanzaze bazize iri shavu bagize bakica abantu. Aha babishe, usomye mu gice cya 32 bisha aba bantu bo muri Shekemu, ba Shekemu nyene, kuko Shekemu yari yitirirwa ico gisagara. Babishe kubera Shekemu yari yafashe ku nguvu mushiki wabo Dina. Baca bagira ishavu ryinshi, baca baragenda bahengera, barababesha bati ego ni sawa tuzomubaha, ariko banza mukebwe. Hama ku munsi ugira 3 ngo bakebwe bakanashijwe, baca baragenda bafata abagabo bose batari bwiruke, batari butera intambuko, barabica abantu bose bo muri ico gisagara, barabica babasahura ivyabo, inka badashoboye gutwara ngo bazicibitsi. Urumva ko bari bafise ishavu ribi. Aha rero hageze yuko abahezagira, hageze yuko abavugishwako, murumva ko vyagarutse. Aho nimwibaze ngo hari haheze imyaka mikeya, hari haheze imyaka myinshi ibi bibaye, ariko biragaruka. Hageze ko bavugishwako, aravuga ngo mutima wanje witandukanye, nukaje inama nabo, nukifatanye nabo. Ise wabo yitandukanya nabo, nkaho atari abana biwe, abegeza kure yiwe, abegeza kure y'umutima wiwe. Hanyuma caranavuga yuko bazosanzara, bakava mu ba Yakobo, bakava mu bo bavukana, bagasanzara, bagashwiragira, bakaja hirya no hino, bazize ko bagize ishavu, bakoze ivyaha. Kera arabasore bakoze ivyaha babitewe n'ishavu. Hari ivyaha bikorwa n'ishavu. Muntu uri hano ufise ishavu, uragaba nirize rigukoza ivyaha, umunsi nturengukiratse, kuko wohava usanga wakoze ivyaha bibi. Nico gituma Yakobo yahanuye aravuga ngo wihute kumva, utebe gushavura, kuko ishavu ntirikora ivyo kugororoka kw'Imana. Ishavu rikoza abantu ivyaha. Ushavuye ukabimarana amasaha 2 3, umunsi ugahera, uzokwisanga wakoze ivyaha vyinshi. Naho uzoba uri wenyene wiyugaranye mu vyiyumviro, mu gupanga ibi na biri, uzosanga wakoze ivyaha vyinshi. Ishavu rero ryabateye gukora ivyaha. Ibi vyaha navyo bituma se yitandukanya nabo. Rero aha nariko ndavuga yuko ushobora kwakwa uburenganzira bwawe ubinyazwe n'ivyaha. Aba baricanye, ubwicanyi nabwo bwavuye ku ishavu bari bafise. Hajya kugira ishavu n'icaha, gushavura n'icaha kubera bigukoze ivyaha, kubera usanga vyagukojeje ivyaha. Rero Imana idufashe cyane. Ariko mu guhezagira Yuda, hageze ko ahezagira Yuda, narabikunze. Yuda yaronse umuhezagira udasanzwe, kandi mwibuke ko ari we yagurishije Yosefu mwene wabo
cagihe mu kumugurisha n'abishimayeli niwe yabwiye bene wabo ati oya reka tumukure mu kinogo ariko tumugurishe agende ntidukora amaraso ariko tumugurishe. Nubwo ico cyaha yagikoze hageze kose amuhezagira usanga yamuhezagiye umuhezagiro udasanzwe, yamuhaye umuhezagiro uryoshe cyane, uryoshe uhereye kuri uyu murongo w'8 aravuga ngo weho Yuda abo muvukana bazogushima, ukuboko kwawe kuzogwa mu gahoga abansi bawe, bene so bazokwikubita imbere. Uzomye ku murongo w'10, inkoni y'ubwami nizova kuri Yuda, intahe yo kuganza nizova hagati y'ibirenge vyawe, nyene yataraza. Uwo nawe ni Kristo Yesu, uwo niwe amahanga azokumvira. Ikindi naco mwibuke yuko na Yesu yakomotse muri uyu muryango wa Yuda. Urumva yaramuhezagiye, amuhezagira umuhezagiro udasanzwe. Nababwiye ko ari we yagurishije Yesu. Rero nagiye kuvyiyumvira, none kubera iki Yuda yagize umuhezagiro kandi erega kugurisha Yosefu, Yuda yavukana na ba Yosefu niwe yamugurishije. None kubera iki yagarutse akamuhezagira umuhezagiro ukomeye nk'uyu kandi ari we yamugurishije? Ngiye gusoma mu gice cya 44 nsanga Yuda yarihanye. Nico gituma navuze ngo iyo ibyaha bitihanywe bituma duhomba uburenganzira. Yarihanye. Usomye aha mu gice cya 44 ku murongo wa 18 haravuga Yuda asaba ko ari we yocungura Benyamini. Kiriya gihe Imana yararavye umutima wa Yuda, yaritanze muri we. Usomye kuva ku murongo wa 33 kuva ku 18 ukamanuka gushika ku 34, urabona umutima wa Yuda wabaye umutima wo kwitanga. Aravuga ati ahuko uyu musore Benyamini papa mubura, jewe ndemeye kuba ari jewe nsigara ndi nyagano, nsigara nkoreshwa ngaha muri kino gihugu, ahuko Benyamini asigara hano. Yarihanye, yagize umutima wo gusaba imbabazi. Hanyuma nico gituma uyu mugisha wose ise hageze kwa muhezagira yawumuhezagiye, arawumuhezagira. Rero reka dusozerere kuri Yosefu umuhezagiro wiwe. Yosefu yarahezagiwe cyane. Burya niwe yahavuye yegukira umugisha wa Reyubeni. Tubisoma ku murongo wa 26. Niwe yahavuye yegukira uyu mugisha kubera haravuga ngo imihezagiro yanje so irengeye iyo basogokuruza bahezagira, ishika aho imisozi y'inahava igarukira, izoba ku mutwe wa Yosefu mu gitwariro c'uwagizwe mukuru. Muri Bibiliya nshasha havuga ngo mu gitwariro c'uwarobanuwe muri bene se. Uwagizwe mukuru muri bene se, uwarobanuwe muri bene se. Wa mugisha wari kuba wa Reyubeni ucuraza usimbira kuri Yosefu. Kubera iki wasimbiye kuri Yosefu? Igituma wasimbiye kuri Yosefu biri ku murongo wa 24. Yagizwe mukuru, ararobanurwa kubera Yosefu yizigiye Imana, ntiyigeze ahemukira Imana. Naho yatwagwa nk'inyagano mu gihugu kitari iciwabo, ntiyigeze ahemukira Imana. Yabandanije kuyubahisha, abandanya kuyihesha icubahiro. Nawe aca yegukira umugisha wari kuba uw'imfura kubera yakoze ibyaha. 24 havuga ngo abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere igitandara ca Isirayeli. 25 niyo Mana ya so izogufasha, iyishobora byose izoguha imigisha iva iyo mwijuru iyo hejuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu. Izoguha umugisha w'ibere ryiza n'inda ishira imbere,
aha muri Bibiliya nshasha niho babivuze biratomoka neza, izoguha imigisha yo konsa no kuvyara. Haleluya. Kubera yifashe neza, yubasha Imana, arayubahisha mu mahanga, arayubahisha no muri cya gihe muka Pontifara agombye ko basambana, yarubahishije Imana. Aho yageze hose mu munyororo yarubahishije Imana, ari hariya ibwami yarubahishije Imana, yagumye avyifatamwo neza. Hanyuma umugisha wose wareyubeye n'ucuraza umuza ko aba mukuru, aba urobanuwe muri bene se, agirwa mukuru mu gishingo c'imfura yanjanjwe ku busamuragwa bwiwe biciye mu vyaha, biciye mu vyaha, yakoze ivyaha. Ndasozereye mvuga ngo nkuko tubibonye muri aba bana ba Yakobo, natwe twiyubare. Ushobora kwakwa ubusamuragwa n'Imana iguhoye ivyaha. Aha nshaka kuvuga ku muntu uyu munsi bikigoye akigendera mu vyaha kanaka, nagira ndakubwira uri kurigirira nabi, uriko wigirira nabi cyane, uzosanga watakaje ubusamuragwa. Bishobora kuba ari ivyaha abantu bazi, canke ari ivyaha ukora mwibanga, n'ivyabereye mu kuzimu byaramenyekanye. Noneho Imana naho twoyinyegeza ngo dukora ibintu itamenya, ngo dukora ibintu itabona. Aho tugiye hose tukayinyegeza, ibyo dukoreye mu mwiza irabibona, ibyo dukoreye ahanyegeye naho hoba ku murango mugabo ukanyegera irabibona yoyo. Mbere n'ivyaha byo mu mitima yacu yoyibonera kure n'ivyo twiyumvira. Twiyumviriye ibibi bitwandavuza, navyo nyene Imana iba yabibonye nk'ejo. Rero we uri hano uri kuranyumviriza, ndakwinginga cyane, birababaje gutakaza uburenganzira bwawe uzize icyaha, uzize kwanjanjwa, uzize gufata ibintu minenegwe. Birababaje, birababaje. Sindanakwifurije gutakaza uburenganzira bwawe kubwo kubinyagwa n'umuntu akurenganije. Ivyo biragahera, uzo wame wisengera, ntihakagira umuntu azonyaga uburenganzira bwanje. Libisengesho ryawe rya buri munsi, ntihakagira umuntu anyaga uburenganzira bwanje. Biragahera mu izina rya Yesu. Kandi tutabaye maso usanga babukunyatse, ukaza gufyura amaso, itongo wari ufitiye uburenganzira ryagiye kera, inzu wari ufitiye uburenganzira yagiye kera, ugasanga ibintu wari ufitiye uburenganzira barabikunyaze byaragiye. Ivyo tubigaruza amasengesho, ivyo nukuguma turi maso dusenga, ntihagira abatunyaga mu izina rya Yesu. Ariko iki kintu cyo kunyagwa, cyo kwakwa uburenganzira bwawe ari Imana ibikwatse, uwabiguhaye. Burya uburenganzira bwacu bwose buva ku Mana. Ivyo dufise uburenganzira bwose, ivyo wowe ufise ku burenganzira ni kubera Imana, ni kubera Imana. None uvyatswe n'Imana, uwundi azobigusubiza ninde? Uwatswe uburenganzira n'Imana ntibikunda. Na wundi yari kubikora ngo yakuburenganzira reyubene abuhe uwahari inyuma mu bahererezi abari wabuha. Ivyo bikogwa n'Imana gusa. Rero ni wanjanjwe ku burenganzira ufise, ndagusavye ubibere maso. Niyo jambo narinda kuzaniye kugira ubibere maso, nusamare cyane cyane. Reka nshimikire ku vyaha biriko birakogwa binyaga abantu uburenganzira. Ivyaha biranyaga abantu amavuta wari ufitiye uburenganzira, ugasanga amavuta yagiye kubwo ivyaha, ugasanga icubahiro wari ufise wacambuwe n'ivyaha. Burya ivyaha biratuma unyagwa icubahiro, naho wowe ubikora abantu batabizi. Uzusanga abantu bagusuzugura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga nukubera ivyo vyaha ukorera mwibanga atanubizi. Rero wiyambure icyaha cyose kugira ngo uburenganzira bwawe ntubunyage. Tugomba dusenga Imana. Nagomba mbere gusengera umuntu wese yoba kumbure hari ivyo yari karanyagwa, umuntu yanyazwe kandi ukabuzi icyakunyaza, ukabuzi aho wanyagiwe. Ndagomba ngo dusengane Imana. Shaka kuba waranyazwe urenganijwe, ariko guhera ubu nakubwiye ngo uzurisengera
ntuzosanga ibyawe byose byagiye. Twugaze abo tunyaga ibyacu. Ibyo bihe twarabibayemwo muri cya gihe cya kera, muri bya bihe byazana amagi zana amasoro. Kiriya gihe batunyaga uburenganzira bwo kurya amagi y'inkoko zacu, bwo kunywa amata y'inka zacu, tukabinyagwa. Ibyo bihe by'abakoroni twarabirenganye. Uyu munsi ntakagira ukunyaga ibyawe. Uyu munsi ntihakagira umuntu akunyaga ibyawe mu izina rya Yesu. Ntihakagira umuntu akunyaga akazi kawe. Ntihakagira umuntu akunyaga ibyawe. Ibyo turavyugaje, ndavyugaje mu izina rya Yesu. Ntawe uzonyaga ibyanje, ntawe uzonyaga abana banje, nawe ntihagire uzokunyaga mu izina rya Yesu. Ako karenganyo karagahera mu izina rya Yesu. Ariko ibi bintu bibiri, kunyagwa kubwo kwanjanjwa, nibyo ngomba dusenge Imana. Kunyagwa kubwo ibyaha, ndasabye dusenge. Dusenge. Ushobora kuba hari inkomezi wahorana warazinyazwe. Wari umunyenkomezi, warakora ibi na biriya, ukabikora neza, ugakomerwa amashi, ariko ubu byarazimye, byaragiye. Mbega byagiye gute? Ntiwabinyazwe? Kumbure ubinyazwe no kwanjanjwa cyangwa ubinyazwe n'ibyaha. Ndagomba umuntu afite icyo yanyazwe ave hasi dusengana Imana, tubigaruze mu izina rya Yesu. Dusengana Imana. Mwanyazwe muri benshi. Mwanyazwe muri benshi. Mugize neza kuva hasi, ariko reka muhagaze mwiyumvire, mbega je nanyazwe bigenze gute? Navuze ukuntu tunyagwa. Nanyazwe bigenze gute? Wararenganijwe, waranjanjwe. Ntiwuvyite ko warenganijwe kandi ko abaye ukwanjanjwa, kuko urashobora kuvyitiranya utaravye neza. Ukavyita ko wanyazwe, ariko kwabaye ukwanjanjwe urabe neza. Ka waranjanjwe, ukabifata minenegwe, ukaba mu vyimwe mukumbure waranyazwe. Unyazwe nuko wanjanjwe ukajyama umukondora zosi. Aho nta wakunyaze, niwe wajyamye umukondora zosi, ni wewe wasamaye, wanebwe. Tugomba tugaruze, ariko uko biri kose, kimwe gusa nifuza yuko womenya ugatahura neza aho wanyagiwe, aho icyatumye unyagwa, ukuntu vyagenze, ubimenye neza. Hanyuma dusenga Imana, tugaruze. Ukaba wanyazwe n'ivyaha wagendeyemwo. Ibyaha rero biri kwenshi, si ubusambanyi gusa. Ntubone ngo twavuze Reyubeni ko yasambanye, ko Simiyoni na Lewi bishe. Hariho n'ibindi byaha, ibyaha byo gusakuza, ibyaha byo kurementanya, ibyaha byo kwiba. Ibyaha ni byinshi bitandukanye. Rero urabaho wanyagiwe, hanyuma dusenga Imana. Aho uri ngaho nyene dusenge. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ihambaye ishobora byose. Uburenganzira dufise niwe wabuduhaye. Ibyo dufise ku burenganzira byose bikomoka kuri wewe. Nta burenganzira twonagira tutabuhawe nawe. Rero Mwami mwiza, urabona bene data bahagurutse kubera banyazwe uburenganzira bwabo. Hari abanyazwe no kwanjanjwa no gusamara. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, aho basamariye, uko banjanjwe barabizi neza. Kuva uyu munsi ndasenze
ndasenze iyi mwemu yo gusamara, iyi mwemu yo kwanjanjwa, gufata minenegwa ibintu wari ufitiye uburenganzira ugasanga wabinyazwe, ndayugaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye kuva uyu munsi nibakongere gusamara, nibakongere kwanjanjwa biragahera mu izina rya Yesu. Nivyo bari baranyazwa abantu banjanjwe, ndasenze ko bitahuye kuri uno munsi bigarugwe mu izina rya Yesu, bigarugwe ivyo banyazwe, bigarugwe ivyo banyazwe, bigarugwe abanyazwe amavuta garugwe, abanyazwe kuvugishwa bigaruke, abanyazwe icubahiro kigarugwe, abanyazwe amatongo, abanyazwe akazi, abanyazwe amafaranga yabo bigaruke mu izina rya Yesu. Ivyo byose banyazwe bigaruke, bigaruke, bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, abanyazwe kuko barenganijwe nabo nyene Mwami bashobora kuba barimwo muri aba bahagurutse, ndasenze mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari hano yarenganijwe, aranyagwa n'umuntu, anyagwa uburenganzira bwiwe, ivyari ivyiwe, afitiye ububasha, afitiye uburenganzira, arabinyagwa. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo umuntu wese yamunyaze ahari hose abura amahoro, ahari hose abura amahoro mu izina rya Yesu, kugira ngo ivyo yamunyaze abirekura atagisabwe, abirekura atagisabwe, kuko wamubujije amahoro, kuko wamubujije amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo yanyazwa bisubizwe, abisubizwe shumbushwe, abisubizwe kabiri mu izina rya Yesu Kristo, abisubizwe inshuro kabiri. Ndasenze ngo abisubizwe inshuro kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuvyumvise kandi ugiye kubikora. Ndasengeye abantu banyazwe n'Imana kubw'ivyaha, basubiye inyuma kubw'ivyaha, baranyagwa uburenganzira bwabo, banyagwa icubahiro, banyagwa ubwiza. Ubu basigaye ari babi, bahora ari beza kubera ivyaha, barafutanye mu izina rya Yesu Kristo. Abanyazwe kubera ivyaha bagenderamwo, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ari hano afise ivyaha bimwizingirirako, umuntu wese ari hano afise ivyaha yari karagenderamwo vyamunyaze uburenganzira bwiwe, ndasenze mu izina rya Yesu umuha inkomezi zo kuvyihana kandi abireke, umuha inkomezi zo kubireka, kugira ngo Mwami ashobore kugarurirwa uburenganzira bwiwe, ashobore guhabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Erega wewe utunyaga, ni wewe unatugabira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami mwiza, umuntu wese ari hano yanyazwe kubw'ivyaha, ndamusengera ngo agire umutima umenetse, umutima wo kwihana ivyaha, umutima wo kwihanira kureka, kugira ngo bikunde agarurirwe uburenganzira bwiwe, agarurirwe umugisha wiwe, agarurirwe icubahiro ciwe, agarurirwe amavuta yiwe, agarurirwe gusenga mu mwemu no mukuri, agarurirwe gutahura ijambo ryawe, agarurirwe amahirwe yo kuba mu vyawe kandi bikagenda neza, kandi akabitahura neza, agarurirwe aya mahirwe yo kunezerwa muri mwemu yera nk'uko yabihorana imbere y'uko akorokera mu vyaha mu izina rya Yesu Kristo. Utabara umuntu wese yitahuye muri ubwo buryo ko yanyazwe mu buryo bw'ivyaha, umugirire neza, uzobukoze. Nuko turagushimiye, turagukomeye amashi menshi menshi mu izina rya Yesu Kristo, ko umuntu wese agaruriwe ibyo yanyazwe, ko umuntu wese agaruriwe amavuta yiwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahezagire cyane. Reka nsabe umuntu yoba ari hagati yacu ariko atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu ari hagati yacu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akigendera mu vyaha kandi atari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uduze ikiganza aho uri tukubone, ukubera umunsi mwiza. Ntunyaga uburenganzira kubwo kubandanya ugendera mu vyaha, ugendera mu ntege nke. Ukaba uhari, uduze ikiganza tukubone, dushimira Imana. Mu bwami bw'Imana warakomeye. Mu bwami bw'Imana nticyabujije ko abamarayika bavuza impundu.
ntitubabonesha amaso y'umubiri, ariko Bibiliya irabitubwira yuko umuntu umwe gusa yemeye guha ubuzima bwiwe Yesu, mu ijuru haba impundu. Niho hantu twasomye bavuze impundu mu ijuru, ni mu gihe umuntu umwe gusa avuze ngo mwami ndaguhaye ubuzima bwanje ubuganze. Ubu rero mu ijuru habaye impundu, natwe tuvuze impundu, tunezerwe kubw'uyu umwe yemeye guha ubuzima bwiwe Yesu. Kumbure hashobora kuba n'uwundi ku buhinga ngurukana bumenyi, nawe nyene uri ku buhinga kumbura ushaka guha ubuzima bwawe Yesu, turaguhaye ikaze ujane natwe muri aka kanya keza. Uyagiye gusubira mw'aya majambo aha ubuzima bwiwe Yesu, n'uri ku buhinga ngurukana bumenyi abikeneye nawe asubiranemo natwe, uvuge ngo mwami Yesu ndaguhaye ubuzima bwanje kuri uyu munsi, n'ubuganze ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndiyemeje atagahato kugukurikira, ndiyemeje atagahato gukunda ibyo ukunda nanka ibyo wanka. Mwami Yesu Kristo, kuva uyu munsi ndahakanye Satani n'ibikorwa byiwe byose. Mwami Yesu Kristo, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora bakwizeye nanje nzobe ndimwo. Ndasabye amaraso yawe anyoze ibyaha byose nahora ngenderamwo. Kuva uyu munsi ngiye gukurikira wewe iminsi yo kubaho kwanje. Amen. Amashi menshi. Mumfashe tumushire mu biganza by'Imana. Data wa twese ugira neza, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mukobwa ahisemwe kuguha ubuzima bwiwe kuri uno munsi, turamunezererewe kandi turamwakiriye. Mwami nawe kuko wamaze kumwakira ngo umubere umwami ube n'umukiza wiwe, natwe turamunezererewe turanamuhezagiye mu izina rya Yesu, kugira ngo kuva uyu munsi ubugingo bwiwe bukunezerererwe, amahoro yawe aganze umutima wiwe mu izina rya Yesu Kristo, umunezero w'agakiza ugwire muri we. Kuva uyu munsi biyemeye ashobozwe kubigenderamwo, ntazobihebe ntazobivemwo, biciye mu majwi y'abagenzi y'incuti ababanyi mu izina rya Yesu. Muhe kugira umwete wo kubandanya urugendo, abandanye mu gakiza kawe, mbere azogira iherezo ryiza, mbere nawe azosubira inyuma, nawe azane abo mu muryango, abagenzi, inshuti kuri Kristo. Uzoba ukoze cyane, umugirire neza mwami, abandanye urugendo kandi azorangize neza. Urakoze, turagushimiye ko vyumvise, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.